Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu aho muherereye nivyo ndabipfurije. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro, kandi nkaba ari jewe nsanzwe ndakibashikiriza igihe cose kiba catunganijwe. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira, ni nayo ndabahaye mwikaze kugira ngo mushishikare kubana nanje muri kino kiganiro igitondo gishasha. Nongera ndarikira wewe mushasha utari bwateramane natwe, utari bwifatanye natwe mu biganiro nk'ibi, ko wofyonda kuri sabone canke subscribe bivana ko mbure n'ururimi telefone yawe isanzwe irimwo, kugira ngo ubutaha ntuzocikwe ntuzohombe ikiganiro na kimwe mu biganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV. Turafise ibindi biganiro duba ducisha kuri runo rubuga nk'uko uzobibona, harimo ikiganiro yaga muganga tuvugana ku bijanye n'amagara y'abantu, tukarabira hamwe inyigisho ntungamagara. Turafise n'ikiganiro citwa umutsima w'ubugingo, naho nyene ni ikiganiro c'iyobokamana, aho tuvugana ku bijanye n'inyigisho novuga ngo z'ijambo ry'Imana mu buryo bwiramvuye. Si ivyo vyonyene, turafise utuntu n'utundi kumbure bivanye n'ico tuba twahisemo kubaganirizako, kugira ngo ico kintu kumbure kibabere icigwa mu kironkemwo ubumenyi, canke se imbere kinafashe umuntu mu buryo bwo kwiteza imbere bivanye na sije umuntu aba yateguye. None rero dusoma amajambo y'Imana ngomba ko dusangira muri kino gitondo gishasha cacu c'uno musi, tuyabona mu gitabo c'imigani. Tugomba tuyasome mu gitabo c'imigani igice ca 22, hanyuma duce dusoma ku murongo wa 3, twumve ayo majambo ukuntu avuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arikinga, ariko imburabwenge zikomeza inzira zikigabura. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo nizera ko yumvikana ku batari bake bumva ikirundi, bakivuga, bakibayemwo. Imana yacu nihimbazwe. Ni imigani bakunda guca bakwegera ko bavuga ngo imigani ya Salomo, kandi kubera yuko kino gitabo c'imigani kibonekanamwo imigani myinshi yitirirwa Salomo, naho hari iyindi migani y'abandi baremubere n'abandi kumbure ntiriwe ndasesangura, kubera mu vy'ukuri atariyo ntumbero yacu kuraba novuga ngo amateka y'igitabo, ivyo abana bariya bakivugako, kuko duba dusanga ata n'umwanya wavyo woboneka. Aya majambo ngomba ko tuyarabamwo bano bantu babiri tubona muri ano majambo nyene, aho batubwira umunyamakenga, hanyuma kandi bakatubwira n'imburabwenge. Muri ano majambo rero ngomba ko dukuramwo ijambo riduhamagarira, ridukangurira, novuga ngo kuzibukira ikibi, kwikinga ikibi, no kuvuga mu yandi majambo kubisa, novuga ngo kwigirwayo igihe cose umuntu abonye ikibi, kuzibukira ikibi. Rero Imana yacu nidutabare, niryo jambo ngomba yuko utwaramwo, kukwiye kuzibukira igihe cose haje ikintu gishobora kugukura mu buntu bw'Imana, gishobora kukwigiza kure y'Imana, gishobora kukononera ubuzima. Imana yacu nidutabare. Uyu mwanditsi w'iyi migani rero atubwiye ngo umunyamakenga arafise ingene ameze, umunyamakenga arafise inyifato yifata, umunyamakenga ntameze nk'abandi abo ari bo bose. Umunyamakenga, bavuze umunyamakenga kandi burya bagomba kuvuga yuko ari umuntu adapfa guhuruduka, bagomba kuvuga ko ari umuntu ari prudent, bagomba kuvuga ko ari umuntu yiyubara, yirinda, bagomba kuvuga ko ari umuntu yigengesera, bagomba kuvuga ko ari umuntu adapfa kuvuga ibyo ari byo byose. Kandi bavuze umunyamakenga bagomba kuvuga ko ari umuntu abanza gushishoza, abanza kwiyumvira ku kintu cose agomba avuge, ku kintu cose agomba akore, ku nyifato yose agomba yifate, ku kuntu agomba aheyagise mu bandi, abo bavukana, abo mu muryango, abo babana,
abo bahuye hahandi mu mayira, hahandi mu quartier, hahandi kw'ibombo, hahandi muri restaurant, hahandi kuri parking, k'umunyamakenga yama ari vigilant, yama ari maso, ko ataryama umukondorazosi, ahubwo imisi yose kandi ahantu ahariho hose ari yama yiyubara, yama agira amakenga, ikintu cose akabanza kugikenguza ko amakenga, akabanza akaraba ko atamanyanga yinyegeje muri ico kintu, akabanza kuraba yuko ico kintu kidateye amakenga. Imana yacu nidutabare. Rero uyu munyamakenga bavuze ngo iyo abonye ikibi, kuko muri kwa kugira amakenga kwiwe bituma aba maso, bituma adasamara. Naho numva mu mashuri bavuga ngo ntasamara yaranyomoje. Hari igisomwa cyitwa gutyo mu mashuri ya primaire ya myaka twebwe twizemo, sinzi ko kumbure nk'ubinyigisho zamaze guhindurwa zikanagurwa kumbure mu bundi buryo. Birashoboka ko ico gisoma kitakihari kubera ibitabo bigenda birahinduka bivanye n'ihangiro uburongozi bwihaye n'inyigisho zigezweho bakwiye kwigisha abanyeshuri kugira ngo bazorangize amashuri kanaka bafise ubumenyi bungana nuko vyateguwe. Imana yacu nidutabare. Bavuga ngo ntasamara yaranyomoje. Umwigisha amubajije ikintu, wewe yaca yishura ibindi, ivyo ariko ariyumvira vy'iwabo vya hehe. Imana yacu nidutabare. Ivyabonye abariko bararengana, Imana yacu nidutabare. Rero uyu munyamakenga kubera aguma ari maso, kubera yuko adahunyiza, uyu munyamakenga ngo ahora abona ikibi kikiri kure. Nari kuvuga ngo kumbure uyu munyamakenga ni imbonerakure, ibona ikintu kitaraba, ibona ikintu kikiri kure, ibona ikintu kitarayishikira. Imana yacu nidutabare bene data. Hanyuma rero yavuze ngo n'umwanditsi w'imigani ngo uyu munyamakenga iyo abonye ikibi kije kigana iyari kimutumbereye, ntiyemera kubandanya muri iyo nzira, ntiyemera gushishikara muri iyo nzira, ariko ngo uyu munyamakenga aca zibukira, aca abanza agakwepa. Bavuze ngo arikinga, bagomba kuvuga yuko amera nk'uwubishije gatoya kugira ngo ico kintu cagomba kumubuza kubandanya kibanze kimurengane, kibanze kimurate, kibanze kimuhushe, hanyuma kimaze kurengana aca asubira abandanya urugendo. Bavuze ngo arikinga, binyuranye no kuvuga ngo arahunga, arabivamwo, aca ahindukira agatungwa nayo yameze kayo. Bavuze ngo arikinga, bivugwa ngo agumana ya viziyo yari afise, agumana rya hangiro ry'iyo yari karaja, agumana ya proje na ya migambi yiwe, ahubwo ico akora arazibukira ico kintu kije citwa ikibi, kuko hamwe tokizibukira kiba gifise ubukari n'ubukuba, kiba kije ku muvuduko ushobora gutuma kimuhitana. Ariko mugabo bagaca kwepa kigirwayo kugira ngo ca kibi kibanze kirengane. Imana yacu nidutabare. Nibaza ko muriko muravyumva. Rero amaze kwikinga gatoya aca abandanya urugendo. Nahora numva ko muravuga ngo mbaye ndikinga akazuba hano gatoya ngo ndagarutse. Niyo umuntu ariko arakora canke ateramiye ahantu hani ku murongo, muramubibona kumbure ku maparking hirya no hino hari izuba, umuntu agafata umurongo mugabo agaca agenda akabaricaye ahantu mu gatutu. Bisigura ngo ntiyahevye ya ntumbero y'ico yari atondeye ku murongo, ariko yashatse kwikinga akazuba kubera akazuba canke izuba ishobora kumugirira nabi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Uyu munyamakenga rero namushimye kuko ngo wewe ikibi iyo kije ahitamwo gukwepa, amaze kukibona akibona kitaramushikira,
agaca avuga ngo sinshobora kwemera yuko kino kibi kimbuza iyo ndiko ndaja, reka mbanze ndagikwepe hanyuma kirengane, hanyuma nce mbandanye urugendo, mbandanye nje iyo nariko ndaja. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero mugabo ngaha twabonye undi muntu agira kabiri, yavuzwe ngo ni imburabwenge. Ngo imburabwenge rero zozo ngo zikomeza inzira zikigabura. Kwigabura rero mu yandi majambo ni ukwishikana, ni ukwishora, ukijana wewe nyene ukishira mu minwe y'umwasi wawe. Ni nkaho uba wemeye ngo ndatsinzwe, nkaho uba wemeye ngo ntaco nshoboye, sinshobora kubandanya urugamba, sinshobora kubandanya ibikorwa narindimwo, ndishikanye, ubwanje buraheze. Imana yacu nidutabare. Byavuze rero ngo ariko imburabwenge zozo iyo zibonye ikibi kije ngo zikomeza inzira. Muri uko gukomeza inzira rero ntabwo ari mu buryo buri kuhaje, ntabwo ari mu buryo bwo kuvuga ngo bobo ntibatinya, bararinda, ni inserukarukambye, ni impinjurirangabo, bobo ni umurindangwe ikaye, ahubwo bavuze ngo ziba zishikanye. Imburabwenge ngo ziba zishikanye zikigabura mu maboko y'umwasi, mu maboko y'ikibi kije kigana iyo izo mburabwenge zari ziri. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Bene data, muri kino gihe kumbure novuga ngo ibintu vyose usanga vyinyegejemwo ibitumbereye kudukura mu buntu bw'Imana. Muri kino gihe ibintu vyose, ibyo duhura navyo, ibyo ducamwo, ibyo turabisha amaso, ibyo twumvisha amatwi, usanga byose vyinyegejemwo ivyaha, vyinyegejemwo ibitugwanya, bitumbereye kudukura mu buntu bw'Imana. Nimba ari ikintu co gufasha kubibona hakiri kare, nuko wowe umunyamakenga, nuko wowe umuntu adapfa kwizera ibyo ari byo byose, nuko wowe umuntu adapfa guhuruduka, nuko wowe umuntu adapfa kujaniranya ibyo ari byo byose, nuko wowe umuntu adapfa gucudika n'uwo ari we wese, nuko wowe umuntu abanza gushishoza imbere y'ikintu icyo ari cyo cyose, muri situwasiyo iyo ari yo yose, ukaba umuntu abanza gushira ku munzane akaraba ngo mbega bino bintu nta yindi ngorane yinyegejemo, nta kindi kibazo kinyegejemo, mbega ibi bintu n'amahoro, mbega ibi bintu ni amina, ko nari mfise iyo ndiko ndaja, ko nari mfise intumbero y'ubuzima, ko nari mfise ihangiro, ko nari mfise ibyo navuganye n'Imana, ko nari mfise ibyo nahebye ku bwa Kristo, ko nari mfise objectif, ko nari mfise amasezerano y'ibyo ndindiriye, ko nari mfise iyo ndiko ndaja. Mbega none iki kintu canke ibi bintu ntihinyegejemo ikintu gishobora kunkura mu buntu bw'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. Nimba ari ikintu co gufasha rero ni iki kintu co kuba umunyamakenga, umuntu ashishoza, umuntu agirane aharura akabanza akaraba ko atagomba huruduke, atagomba aje mu bitari byo. Imana yacu nidutabare. Muri iyo myaka irenganye, umunyeshuri twigana muri kaminuza hari mu za 2015 2014 yambwiye novuga ngo imbwa y'inkuru, mvuze imbwa y'inkuru ngo bavuga ko ari inkuru itaryoshe, ari inkuru ibabaje, ari inkuru y'umubabaro. Yambwiye umukobwa umwe yasengera mu ishengero rimwe, ntaho kwirwa ndavuga bitanakenewe, mugabo ni rimwe mu mashengero muri kino gihugu yemerwa yuko yagerageza kugira imico myiza, kugira ingeso nziza. Hanyuma uyo mwigeme rero umuhungu aramurondera, muko uyo muhungu nawe yari umunyangeso mbi, no kuvuga yari afise abazimu, yari afise imwemu, yari afise abadayimoni b'ubusambanyi muri we,
ku buryo ngira ngo wabonye wese ico yipfuza kuri wari uko boryamana gusa. Hanyuma rero atandukira no mu bakizwa, mu baporoti. Uyo muporotikazi rero amaze kumuporopoza amuga ati none wewe usengera he kwanza? Ati jewe usengera ahanaka n'ahanaka. Jewe rero umeze gutyo, jewe udakijijwe, utarumukizwa, udasengera iwacu, ivyo ntivyokunda, urabanza wihane, urabanza uze gukizwa mw'ishengero iwacu. Nyamuhungu nawe umutima ati ivyo bito, ati none mbe musengera hete? Ahanaka. Hanyuma rero no kubavuga mugabo ntibikenewe ko mburekana bigumiza uko nyene. Aca wa muhungu ati jewe rero ku munsi uyu n'uyu ndaza gukizwa, mbere mwebwe imico yanyu ni myiza, ndaza gukizwa. Hanyuma caraza gusenga, barasigura bahamagaye abaza kwihana. Wa muhungu acaba uwa mbere mu kugenda kugira ngo agende abantu benshi bataragenda. Wa mukobwa mubona kumva yarasanzwe ari umuririmbyi, maze ko abaririmbyi akenshi bicara mu ntebe z'imbere. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero acaragenda abana n'umukozi w'Imana bavuganye Sadadire ariko yihanye, none yareka ubundi ibyo avuga ngo Imana imbabarire kuri ibi n'ibi. Ubundi yari yagiye yabitekinitse. Hanyuma rero wa mukobwa ati rero ko wemeye kuza gukira, aho ntacu urukundo ndaruguha, Imana yacu nidutabare. Ariko mu minsi mike cyane wa muhungu aba akorekereje cyangwa se aba ateze umutego ugwisha mu byaha by'ubusambanyi. Wa mukobwa rero inkuru yiwe yabaye inkuru y'umubabaro. Kubera iki? Yagiye kuri roturu bavuga ngo iyo menya ntiba byagenze gutya, iyo menya simba naragize, iyo menya ko kuza gusenga iwacu byonyine bidahagije, Imana yacu nidutabare. Ntiyabaye vigilante, ntiyabaye maso, ntiyabaye attentive, ntiyagendereje, ntiyasuzumye ngo arabe ati mbega nubwo byagenze gutya uyu muntu none kubera iki ariko ansaba bino, kubera iki ariko ambwira bino. Imana yacu nidutabare, kuko sinibaza yuko burya yapfuye gukorokeramo uko nyene gusa muri ico caha, ata bindi bintu by'amasinye précurseur bibanje kuhaba. Hama habaho ibimenyetso vy'imburizi, hama habaho ibimenyetso vyerekana yuko hari iyindi tentative, hariho iyindi mforo y'ikintu kanaka kitameze neza. Uyu muntu naho yiyorobeka, ukurikiranye neza ntubura ikimenyetso kikwereka yuko uyo muntu afise akariganga muhogo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, Umunyamakenga iyo ngo abonye ikibi kije arabisa, arazibukira. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi. None rero twabonye kandi ngo uwundi muntu ugira kabiri ni imburabwenge yoyo ngo irabandanya byose igashoramwo umutwe, byose igashoramwo umutumba wayo wose. Imburabwenge ipfa kwisukayo gusa. Imana yacu nidutabare. Kandi bivuzwe ngo zikigabura, urumva ziba zishikanye n'ukwiranda ku mwansi wawe kugira ngo agukoze ico yumva wenyine agomba cose. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, tugomba tugarukirize ngaha. Ariko nano majambo, aya majambo atumbereye kugukangurira kuba umunyamakenga. Sinzi bihumazemwo imisi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana n'abanyakibi konona ingeso nziza. Umuntu ugasanga yitwa ko ari umusenzi, yitwa ko ari umuririmbyi, yitwa ko yakijijwe, ariko mugabo waraba ugasanga bagenzi biwe pamfe afise n'abanyabyaha, n'abanyangeso mbi, ni babantu bambara inyambaro ziri bizarre, ni babana banwara umugi. Mugabo ugasanga wewe avuga ngo jewe sikizima bazi ko ndi pasitori, nibo mbere bantazira pasitori, bantazira mukizwa. Rero bo bazoja muri izo ngeso zabo, hanyuma mugabo jewe barazi ko ntazobijamwo, ntibazobimwegeramo. Umuco n'umwiza ntaho bihurira.
wewe utabakweze bo baragukwega. Hariho ibintu udakwiye gupfa gucudika nabyo, ukwiye kwiga no kwimenyereza no kwikangurira gufata ingingo yo kuzibukira ikibi. Ukwiye kuzibukira ikintu cyose, dosiye yose ubona mw'ikibi cohitana ubugingo bwawe, ukavuga ngo iki kintu ntikiri compatible avec agakiza kanje, none rero reka nzibukire rutompitanye ntikimpitane, reka mbise kirengane. Mu yandi majambo ukakibwira ngo si umurenga twarutamena, naraguhinyuye, narahinyuye amanyanga yawe, narahinyuye yuko abakwiteze bose ubagwisha mu byaha, ariko jeho suko ndazibukira. Imana yacu nidutabare. Sinzi rero urabe neza yuko muri ino minsi utoba usanze usigaye uri umuntu atagira amakenga na makeya muri byose na hose, upfa gukorokeramo ukishoramwo. Imana yacu nidutabare. Turakwiye kuba abantu bafise amakenga, turakwiye kuba abantu badapfa kwakira ibyo ari byo byose, turakwiye kuba abantu badapfa kumiragura ibyo ari byo byose. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, kurya umuntu mu gufungura ahekenya ururimi n'amenyo bigakora igikorwa cyo kudiserna ibitameze neza, ko kumbure harimwo akabuye, harimwo agahwa, hanyuma umuntu agaca abanza agahagarika akagakurayo. Niko no mu rugendo rwawe wa misi yose ukwiye kumera, ukwiye kuba umuntu adapfa gukwegana n'ibyo ari byo byose, kuko ukwegana n'ibyo ari byo byose usanga bidakunda ko azibukira ikibi, ahubwo ikibi akibona yamaze kugikorokeramo. Ariko umunyamakenga akibona kitaramubako, yamagirirwa amahirwe yo kubona ibyo hava bimukura mu buntu bw'Imana, akabibona bitaramubako. Kubera iki? Kubera n'umunyamakenga arashishoza imbere y'ikintu cyose, ntapfa kwisuka mu byo ari byo byose. Imana yacu nidutabara. N'amajambo rero n'umuhigwe umuntu w'umunyamakenga. Niba uri umunyamakenga uri umuhigwe, kuko ikibi nicaza uzokibonera kure, uzokibona kitaragushikira, hanyuma uronke akanya, uronke akaryo, uronke ibakwe yo kuzibukira ico kibi kitaragirane, kitaragushikako. Kandi niwafata ingingo yo kuzibukira, kizocaho kirengana. Nigica kigusanga hariya wakibishije kirarengana, ariko uciteze kiraguhitana. Imana yacu nidutabare. N'umuhigwe rero umuntu w'umunyamakenga, ariko n'umuhombe uyu muntu w'imburabwenge, ibyo ari byo byose apfa gukorokeramwo, ibyo ari byo byose apfa kubijamwo, kuko uyu muntu bizomugora cyane. Nano majambo reka dusenga Imana rero. Wari ukwiye kuba umunyamakenga, kuko nico Imana ikugomba ko ubaye umunyamakenga. Hariho amariski, hariho amasanganya, hariho amaksida, hariho impanuka zo muri runo rugendo ruja mw'ijuru. Uzokwesha pari, uzocika, uzokira, novuga ngo uzoshobora kudahitanwa nazo, kubera uri umunyamakenga. Kandi Imana yifuza kuba umunyamakenga, kuko umunyamakenga n'umuhigo. Dusenga Imana rero, urabe aho uherereye, urabe nimba wowe uri imburabwenge canke uri umunyamakenga. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Atubwiye aba bantu babiri, umwe n'umunyamakenga, kandi uyu ngo ahora atombora. Kuba umunyamakenga kwiwe kugatuma abona ikibi kitaramushikako, hanyuma akaronka ingene akibisa, agikwepa, acikinga. Kandi aya majambo atubwiye n'imburabwenge ingene zozo mu bujuju bwabo zama zisanga zakorokeye mu vyago, kuko
ko zitagize amakenga. None rero uyu muntu yumvise kino kiganiro akaba avuze ngo Mana numbabarire, hariho ivyaha maze iminsi nkumbagaramwo kubera ko ntagize amakenga, hariho ivyaha byankwega kweze biruhuka binshize hasi, ariko numvise ijambo ryawe kandi numvise ko utagomba yuko nguma muri buno bujuju mu kuba imburabwenge, ahubwo ushaka yuko mba umunyamakenga. Ndakwingize ngo mbabarire, ngwize ko imbabazi nemegwe nawe. Uyu muntu avuze gutyo, umuntu yihanye n'umutima wiwe ubikunze kwihana, numweze umutunganye, umugirire neza, umuhe kwemerwa nawe. Ibisigaye umushoboze kuba umunyamakenga, kugira ngo uhereye none ikibi cose kije kimutumbereye azoze akibona kitaramushikako. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tuzabye tuvyizeye. Amen.